y'umubuzima bwanje. Imana ibanamwe natwe nk'ishengero mu ijambo rivuga ngo burya ivy'Imana igomba gukora mu isi irabikoresha abantu. Imana ishimwe cyane. Kandi numva ngomba kuvuga yuko iyi Imana igomba gukiza yamirondera abantu ikorana nayo, ikorana nabo. Imana ishimwe. Imaze kubona ko isi yugarijwe n'umwijima mwinshi wo kutayimenya, yarondeye Aburahamu yunga ubucuti nawe kugira ngo mu isi haboneke umuntu afitaniye ubucuti nawe kandi zimuvanemo umuryango muremure w'abafitaniye ubucuti nayo. Aleluya. Hanyuma muri Aburahamu wahavemwo umuhezagiro w'abandi benshi. Yesu ashimwe cyane. Igihe ubwoko bwa Isirayeli bwari bumerewe nabi mu gihugu cya Egiputa, yararondeye Mose kugira ngo ikorane nawe, iramuzitirira n'igihe yari yatawe mu mazi, iramuzitirira, imucira n'inzira yo kuregwa, imucira n'inzira yo kwigishwa kugira ngo bize bikunde itabare abantu bayo. Aleluya. Samusoni yavutse, Imana yari yikenereye umuntu gusa igihe kimwe yokura agahahazo k'Abamidiyani k'Abamidiyani Abafilisitiya ku Bisirayeli. Imana ishimwe. Igihe yarondera Dawidi yari babajwe n'ingene Abafilisitiya nyene barongowe n'ikigatanya Goliyati bariko barahahaza Abisirayeli. Nanone hitamwo gutoranya agahungu gatoya, hanyuma mugaba intumbero muri byose kwari kugira ngo yishikirize imigambi ifise. Aleluya. Mu migambi Imana ifise yo gukiza iragomba gukorana nawe. Naranezerewe nk'injijwe kandi ndabibibutse gatoya nahuye na Yesu ndi umunyabyaha atiyizi, hanyuma mugabo mperuka kumenya agace gatoyi k'ibyaha byanje ko ndi umubeshi. Hanyuma ibyo bintera umubabaro muremure, ndondera ingene nubabarirwa hagati muri uko kurondeza. Niho numvise ubutumwa bwiza ku iradiyo. Imana ihezagire ba Bishop Emile bavuga ubutumwa ku iradiyo, muriko murabiba ubusa naho mutabona umusaruro ubwo nyene. Yesu ashimwe. Hanyuma ndihana ndakizwa. Ico gihe ntangura ubuzima ntari nzi ko bubaho. Nta muntu n'umwe, umuvyeyi wanje ari hano, nta muntu n'umwe yarakijijwe mu muryango wacu. Ibi byo bintu vyitwa gukizwa n'uno munsi bamwe baracabifata nk'igitutsi. Umuryango wanje baracabyumva nk'ibintu umenga umuntu abigiyemwo aba yihenze canke naho sinzi ibindi biba bimubayeko. Mugabo nta gaciro barabiha bose, naho nyene mu nda ya data na mama hasigaye uduce dukeyi cyane kwijana kugira ngo tuvuge ngo twese twarakijijwe. Imana ihabwe icubahiro. Nangura kumurikirwa n'Imana ibintu ntari nzi ko binabaho bikuru kandi ngomba kubivuga kuko nabwiye uwambara ibirwanishwa aja ku rugamba ntakwiye kwirata nk'uvyambura aruvuyeko. Turacafise urugamba runini imbere yacu.
iyo niyumviriye uburebure bw'iyi myaka 10 iyo atabara amasengesho nagize muri iyi minsi ya vuba mbere ntiharengejo naho numvise bitanguye koroha nayo ubundi naca numva ntewe ubwoba n'imyaka 10 iri imbere igicapo mbonye kandi cyari cyo mbonye kwe amen hirya y'ubwenge busanzwe hariho ubwenge bw'Imana hirya y'ibyiyumviro bisanzwe hari ibyiyumviro biva mu ijuru amen Mose igihe yubaka ihema Bibiliya itubwira ngo yaryubaka yisunze igicapo yeretswe cy'ihema ry'Imana ryo mu ijuru Imana ishimwe cyane abandi babona ashinga hajya bapima imetero tigeze aha bavuga ati aha hasikure gutya abandi bakabona ibintu by'ibiharuro by'abubatsi ariko Mose we yarazi cariko arahokopya amen yarazi cariko arashira mu bigaragara by'abantu mugabo byerekaniwe ahatobonwa n'abantu basanzwe Imana ishimwe Imana ishimwe urushantiye runini sinzi ahantu ubwo kwigwa muri nosi naho naragenda amahanga cyane urushantiye runini rwose sinzi umuruzu nimba ari uruzu jena rwumva kandi narubona urushantiye runini rwose rwo rushantiye rero harimo ibikorwa byinshi rwose byinshi cyane byinshi rwose hanyuma rero hariho abariko barubaka hariho abariko akora sinashaka kubabona ngo ndabamenya abaribo mugabo ndabitahura rwose ko rushantiye rw'Imana ndabitahura ko ibikorwa Imana iriko irakora itabara abantu ndabitahura ndabyo nabitahuye mu nyuma nabanje kubona urwo rushantiye hanyuma mugabo ndumva ko ari urw'Imana hanyuma bintera kwisaba ati basi Imana muri rurya rushantiye rwawe nyemerera mba umuyede muri shantiye umenga niwe mukozi muto nimubizi nuko nyene nasenze kandi hari aho nyene muri iryo yereko mbe umuyede muri rurya rushantiye runiniya hanyuma ndabe ko nogira ico nterereye mu bwami bwawe naho kubako gato ndibuka ibyo biheze hariho ijambo ryanje mu mutima y'abarundi rivuga ngo karahara mu ruganda ntibacura numva ndabitahuye mu buryo buvuga ngo karaba gato ariko kakaba gahambaye kandi gakenewe ino saha igitswe n'ibintu byinshi utumanyu twinshi turamanyaguye hano bwaharimwo akova bikaguma risa bwaharimwo agashinge kagufi gusumba izindi kavuyemo nisubira kubisa numva ntahura yuko ndi gato kandi umenga nta kintu kinini nshoboye ngaho kwako gato Imana ihejeje kukemera kuko gira ico kamaze mu nzu yayo gato ngaho kemewe n'Imana kandi kakarahara mu ruganda ntibacura abaye rero Imana yabwira avugana nanje ndetse kumaze kubashinga intahe zitari nke Imana yahavuye ibishira mu muco cane irabivana mu gukekeranya irabivana mu kubyitiranya irabivana muri imigani ndaronka amajambo atomoye avuga neza uwundi Imana ishimwe ngira simbe cane nshikire hafi y'umunsi iyi myaka 10 itangura amen twagise umwungere ikintu ngira mvuge nibaza yuko taco ndamubarira uyu pasteur Sengiyumva Jean Pierre twari kumwe kuva kare manshi amaranye iminsi natwe mu ntambara yariko aragwana kubungabunga umukoko w'umwami Yesu hano Ngozi mu mungere mwiza inyuma
ndakunda Yesu amaprecision yiyo ingene adomako akagutomorera ibintu. Yesu ashimwe. Ico gihe rero ariko aravuga ubutumwa bwiza aho dusengera, hanyuma araheza aheza umwanya wiwe aca ampereza mikrofone ngo abe ari jewe mbandanye, aca arasohoka aragenda i Bujumbura, asiga mbariye yuko bisigaye ari jewe nza kubibandanya. Hanyuma jasigara ndabwira ubutumwa bwiza abantu nkuko ivyo yariko arakora, jasigara ndabikora. Ati nariko babwire pasteur ndisuye, ariko biranditse ahantu nabereka aho byanditse, nza gusanga n'agakungugu kari. Uwo munsi numva ndarushijeho gutomokerwa ko ntagira nshirweho n'abantu, mugabo ko ari Imana ihisemo ko dusubiranira gutyo. Byantera intege cane gose, kandi n'ukuri atari uko nyene abantu tudashira amakenga, nari maze kubimenya yuko ari Imana yampamagara. Nari ndabizi byuguruye atagukekeranya, kandi ngira ntera intege abantu. Imana iratanga ibintu ukabiba mudakekeranya. Amen. Amakenga yose yaheze, niyo uruzi goza rukakuzurirako ukarubwira uti pakuzura mugabo ndaho nari kuba. Amen. Uzira wareka jeweho ndi naha nyene kandi sinatakaje ikibanza. Maze rero ibyo bintu sinzi igituma ngira mvuzije ko nyine ari cyo ntari bwavuge, ariko harimo ibindi byinshi cyane, byinshi rwose. Ndatangura urugendo rero, ubutumwa bwiza nasigaye ndavuga ndabuzi nabwo nyene nta n'inyoni ndabwongorera nimba ariyo nari kubwira. Buziritse umutima wanje, hanyuma kandi buziritse n'igikorwa c'Imana muri jewe. Hamwe wumva duti watumwe kuvuga iki, ndakizi kandi byari bitomoye. Yesu ashimwe cyane. Naho ndabivuze mu mfunyapfunyo no mu ncamake, ibindi ndabiretse. Yesu ashimwe. Hanyuma urugendo rero narutanguye numva ndabizi. Hanyuma rero ubuca simba ndeke kuvuga iby'iwanje, mbandanye kuvuga ingene ishingiro ry'Imana, Imana yabanye natwe. Hari tariki 27 z'ukwa 11 2011, Imana ishimwe cyane. Birangoye kubera hari ikintu cabaye gikomeye, wamenga nari kukivuga mugabo ntaco ndakiretse. Uwo twubakanye arabizi ko ndibuka ko yaciye yandika itariki ahantu. Umunsi umwe atashe asanga mu cumba, asanga yagije kumva ko ibintu mbaye Pawulo, ati sinobivuga kugira ngo ntimunyibaze ko birenze ibyondi. Uwo munsi wari umunsi utangaje, ariko kandi wari umunsi mu buryo bw'impemu ninjizwa mu birimba bihambaye, kandi ivyo birimba vyari vyitwa mu bitaro vyo gukiza imitima. Imana ihabwe icubahiro cane. Papa rero aravyibutse
nzobikwibutsa ko ndabivutse mu punyapfunya bwa ndazi ko avyibuka ko yasanze ntiyumva neza uwundi bivanye n'ivyo vyari bihejeje kuba. Hanyuma ikintu nibuka gusa yaciye atora ikaramu vuba na vuba aca yandika itariki ahantu ku rubaho. Ubu nkeka ariko aravyibuka rwose, avyibutse ngo arahazi ni kwambariye. Mugabo hose yari Imana iriko iravugana nanje bifoboye kugira ngo menye hano kw'ivyo kwitwararikwa ari imitima y'abantu.